banyakubahwa muri mu nama nshingamateka nkenguzamateka mwaje muri urubanza, banyakubahwa mwaserukiye inzego zitandukanye, aha twavuga urwego rw'ubutungane, urwego kwivuna basi n'inyamiramabi, namwe mwaje muserukira ibihugu byanyu ngaha mu gihugu cacu n'amashyirahamwe mpuzamakungu, mwese bagwizatunga muri ngaha, bagwiza mwimbo, bagwiza batanga kori, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Ndanezerewe kubona dusubiye guhura kugira ngo tugume tuganira ingene igihugu cacu coshobora kwivyukiranya kikaja mu bihugu vyifashe, ibihugu biteye imbere. Duhuye kandi hatari haheze igihe kinini tugeze ibiganiro n'abagwizatunga muri iki gihugu, ivyo byose bikaba biduha icizere ko ibintu bigiye gutera imbere, kuko ibiyago iyo muri ku rugamba, ibiyago nivyo bituma twisuzuma, tukinegura, tukongera tukanegurana, bigaca bituma rero igihugu naco gitera imbere. Ico rero twama dufise ku muzirikanyi twese ni uko twamaze gutegura inzira ituroresha mu 2040 tugana 2060. Ivyo tubishire ku muzirikanyi twese yuko ubu turiko turagira umushinge, dukomeza umushinge kugira ngo urwo rugendo rutworohere. N'urugamba rero, iyo ari urugamba ni ukuvuga turabagwanyi muri urwo rugamba. Mu minsi heze narabajije none ko ari urugamba, umwasi tugwana ninde? Nasanze twarihenze ku mwasi, nico gituma bitadukundira kumugwanya, kuko twamwise Rorezirita niyo twise umwasi. Ico dushaka gushikako ngo umwasi n'ubukene. Umwasi ni uwo muntu wese ashaka kutugumiza mu bukene, niwe duhanganye. Uwo wese ashaka kutuzigira mu bukene, adashaka igihugu cacu kiba igihugu cifashe, ni ukuvuga n'umwasi, ariko adufata ibirenge ngo ntitugende. Iyo turi ku rugamba dufata abajeje umutekano bo barabizi, umuntu adashaka kuja ku runani rw'abandi akisigaza inyuma, abashaka kurasa bari imbere yiwe, nuvuga abakorera umwasi. Niwe mubi kurusha umwasi ari imbere yawe. Uwo rero utamwikuyeko ntushobora gutsinda urugamba. Nico gituma umuntu wese atubuza n'utwo twari twironkeye agasigara aratumunga, dutegereza kumugwanya twivuye inyuma. Nivyo turi ku rugamba, murumva. Shobora kuba ndi kizigenza mubi muri urwo rugamba, kuko abanyidogera ni benshi, ndabizi. None ahantu uzawumva ngo urahirwa ngo neva ntabe yabimenye, ni uvuga yuko ndi umwasi w'abo bantu. N'ikimenyamenya baranavuga bo bazi yuko igihugu gitembagara, ngo igihugu nicabura amabarabara bazobibaza umukuru w'igihugu, igihugu nicabura amashure bazobibaza umukuru w'igihugu. Nuvuga twebwe nta ngorane, umukuru w'igihugu ni bazobibazwa. Mugabo none uzoba uri kurenena, ubu iyo utashe iwanyu ugasanga abantu bose bagwaye kwashi, uca unezerwa? Uca unezerwa? Mwarakabonye akavideo kerekana amashuri mu gisagara ca Bujumbura. Igihugu kirimwo abamiliyarderi, igihugu kirimwo abantu banywa amacupa 5 ku munsi ya champagne zigugu umuriyoni. Icupa rimwe rya champagne ruina rishobora kugura intebe zo muri irya shuri, sivyo? Kwandeka tubane icupa rya ruina nanga, icupa rya ruina ririmwo intebe zingahe z'abanyeshuri? Atumvikana intebe
emwe ntebe jewe ndazigura z'umukaratusi ndazigura 45,000 imwe mwumva harimo intebe zingahe mu icupa rya ruina igihugu kirimo abantu bafite amajipe V8 atanu 10 guhebe jipe V8 imwe gusa ati cengira ngurira intebe abanyeshuri none hajya uri mu mahanga wicaranye n'abajye bazungu cyangwa bajye bagenzi bawe bakabona muri quartier bawe muri commune yawe abana bicara hasi urasubira kuvuga tuvugana ukuri kamoja hanze mbwira wajanye abana muri vacances muri kuri plage nziza muri rezo sosio umwana agacaza arirukana ngo he papa ngo hamwe wacu ngo abanyeshuri uri kumwe n'abanyamahanga urasubira kuvuga pourtant wafashe $100,000 uhitana abana mugenda muri vacances kuri plage hariya kuri Côte d'Azur mwumve ingaruka ibi muvuga ngo bizobazwa umukuru w'igihugu ni ndongozi yanyu ni le premier parmi les égaux none sivyo muri henda rero ndababwiye uno munsi harageze ko duhangana n'umuntu wese atuzirika kera ntuzeye muri orikome bariko baravuga ngo igiturire ngo gitungisha benshi bari ngo gitungisha bake kikica benshi naramubajije ntiburya wowe urazi kubisigura bike ikibi cy'igiturire burya abantu ntaco bazi ko uvuze ngo gikiza bake kigatungisha benshi cyera ashaka kubwira nti iyo ni inzigo ufise ishari ko ntunze no igiturire nitubaze tukimenye icarico igiturire kirica ndababwire hariho ubwa mbere wewe uri umukozi wa leta abene gihugu bagwa bavyuka kugira bakore mu kigega haze y'amahera kugira uhembwe urahembwa umwene gihugu yaza kugusaba ya service uhembegwa ugaca umubwira ngo mpemba kandi wumvise ko uhembwe kabiri double salaire ntumenje none kera ngo baduwaniye ngo bace bavuga bati jewe ntumpembe gusa bapfa kunjara nibera umuduwani nzihemba igiturire umva ubwa mbere utesheje na wa mwene gihugu gukora ufashe utuhera yarasanzwe yaraguhaye none ufashe n'utwo yarasigaranye uciye utumwaka ntuhejeje gutembagaza igihugu urahejeje kugitembagaza igiturire n'ubunebwe we wari wagiye ku kazi ugaca wiyankira ngo tutabonanye ngo tuyage sinkugirira jewe mu bintu narahiye nuko ikibazo cyawe ntagitureta uko ndinze kukubona muze mubaza ama service yose naciyemo jewe nta dossier nshobora kumarana imisi ibiri ntibikunda ko nta shaka mubaze nkiri muri leta major logistique jewe icantwenza rero wazibona umuntu aje ngo ndiko saba umubonano wamuho umubonano ngo hari akadossier nari nazanye ahango narinze kugusigurira none wagiye muri secretariat usanga ntako ndakora ngacahamagara mu secretary dossier yiyindite ntiyakozwe batego kubera iki uri uranduhisha ngo nguhe umubonano ndi muri ministère de l'intérieur ho vyama vyabaye bazi yuko kugira wagire ya association ngo mpaka umubone mu maso kubera iki abasaba kubona mu maso bariko barakorera nabagiye biturire utebeje dossier uburi umuryi w'igiturire presomption yo kurya igiturire iyo utebeje dossier kamara igihe wawe ni presomption yo kurya igiturire nico gituma nuguruye irya telefone ubu uwundukiye message ndamubaza nti warabwiye umushikiranganje ngo yego ngo muga ntiyanyishuye ntimpa message wamurungikiye ndamubaza ntabashikiranganje ndabaza nti umuntu niko kimutamwishura kubera kimutishura bashikiranganje kubera iki abantu babandi cyane mwishura jewe nico bise umwanya kubarusha jewe ko ntwara ubushikiranganje bwose kubera iki ndonko uwo mwanya wo kubisoma no kuvyishura kubera iki mutishura Ebwe mu nyumba muze muranyandikira muga muca mumpa message mwandikire umushikiranganje hanyuma nze ndaharura incura dasoma kweri karije ndara nicaye namwe mukarara mwiryami shaka uvyene muriko mu nta kukivi kugurira umuntu kungunguru nivyo Obere avuze ngo ntarakwira intara zose cyane kwituma intara 18 iminsi 18 mu kwezi wozibura Draberetse ingene bakora
jewe ndi mushikiranganje w'intore hagati narashobora kuva muhira nzi yuko nzogaruka ejo nkagaruka indwi iheze kubera ngiye numva ibibazo mu ntara amadokima bayanzanira njana izo ndiko ndakora je nakora mu modoka shitse muri hoteli ibiro ndakora nkabirungika bagaca bandugikira ibindi none sinabikora none ngombwa kuja mu biro mwagiye gukorera bene gihugu ntimwagiye gukorera mu biro tubanze tuje ngaho nitwa dushaka itunga ry'igihugu administration état major général dukore ni mudukoreshe rero ndabwira kuko ntidushobora kugwana rujya rugamba hariho umwasi ari nyuma yacu umwasi nuwo wese yanka cyese ushaka kuvyumva mu butungane cy'abantu nirwa ndarungika bakose banje bakagenda bakumviriza umuntu tukumva aho bipfiriye naho bidapfiriye tukaba nitwe twabaye abahanuzi b'ubushikiranganje bw'ubutungane je ndikose b'ubushikiranganje bw'ubutungane cyane ni wari umukose w'umukuru w'igihugu ibi byose nivyo bidusubiza inyuma turi ku rugamba duhere kuri icyo ku rugamba twese turabakombata twese abarundi bose atanumwe avuye muri agatondo sinzi umuntu yanyandikiye ngo jewe ngo narize umwuga ngo ariko n'ukuri ngo ntabara ngo mpakazi nabuze ico nkora cyane mwishura nti nta mwuga wize umwuga wo gusaba akazi sintinyaje kubishura iyaba wize umwuga ubu uri kurakora wize umwuga wo gusaba akazi erega ni twebwe dutereza kwigisha bene gihugu narababwiye ko ari Abagwizatunga twebwe turi ndongozi tubereka inzira bacamwo tuborohereza mu byo bakora none turaborohereza mu gihe batwandikirana message ntituyishure ane sivyo Obera ariko aravuga noze SEB yavuze ati guhura iyo nagira ni iyo ni devoir bitaranavugwa Obere guhura na SEB SEB Obere kuvuga iti ADB nyaruka tuje hamwe na SEB duhamagare amabanki duce duhamagara nabo muri finance nabo muri commerce ivyo bintu bitwaye iki vre ivyo birinda kugira ntuzeye planke kenale abunyene woshaka ubunyene uno munsi ntiwo bakorana iyo ufise ishaka ubunyene ntiwo babwira uti nitwava ngaha duce dukoranira duce duhurira wanje bo kwanga nukudashaka nagenda duhindura ingendo hariho imiti myinshi bo shobora kuba ndikizigenza mubi nkomanda nabi mugabo jewe mu vyonzi bitabo nasomye je ndiyigisha mu bitabo byose naba narasomye n'amadokima ivyo nakurikiranye nuko indongozi nziza niyereka abirongoye aharakanenge ikaberekana ingene bogakosora sivyo none niko kindabivuze mu cyavuga ko ndi mubi ngo yamvugiye ibintu ariko ndabivuze mu cyamubabara mu minsi heze abashikiranganje ntibari bwamenyere urumva ngo twebwe ngo twa monitation ngo kumva ngo twamakwira raporo ngo turi abantu bakuze ngo abaye interitoire wahe kino c'est pas même manager son ministère ngo turabaye interitoire ngo kwamakwira raporo nzobabazanye na bene gihugu je ndabakwira raporo yabo kandi simbabara abene gihugu mbona banyandikira ndi kwira raporo simbabara none nce ndakubaza igituma utabikoze mbamenje ntibari bwamenyera ingene ntwara shobora kuba ndumukomanda mubi sikera ni 2027 bamuratora umukomanda mwiza bamuratora umukomanda mwiza ko shobora kuba ndi mubi mugabo ndabwiye jewe ni mu vyonzi nuko nategerezwa kubereka muri ko murahuba n'Imana ari Imana abanyisirayeli bari mu rugendo barananiranye gushika ivuga iti ubu rero ndashize amategeko ntarengwa uzorirenga bagoma nubundi mu myidodombo
ngo hiravuga iti po mwebwe ntidushobora kujana Imana yarabivuze uko nyene ngo Musa ngo jana abo bantu bawe je ntitujana kuko ndabona no bamarira mu bugaragwa hanyuma nuko nawe yaciye avuga ati naje yewe rero tutajana ntaho nja mugabo nk'ubu hari ikintu ntahanye gikomeye iyi engagement ya CFCIB iriyemeje yuko urwo rugamba mugiye kurwana mwese twese turwanye uwo mwasi wese ashaka kuzingamika itunga ry'igihugu turi kumwe none CFCIB si eta majoro general y'abagwizatunga bose sivyo none eta majoro niyagwana uzokwaka kurwana nayo izoca ziravuga iti we tuviremwe ariko aratwononera udutesheje urubwa niko bizoca bigenda ako n'akanyamuneza icyo nzi kandi indongozi nziza ni uko ihe ibikorwa abirongoye bose nta n'umwe atafise ibikorwa mugabo bakarindira bize bikorwe n'umukuru w'igihugu kandi yarabibahaye ndabikoze ngo yango ariko aradukorera ibikorwa none wase kubikora cyari abene igihugu babaza jewe ndavyikorera nta kundi nka digitalization namaze kumenya ko ata nomwe abishaka ni jewe jenyine ndayishaka kubera n'itara yagira nabwire kuko shaka yuko hajya presidence ariho haba niyo eta major general y'igihugu ntegeza kubona ingene ubutunzi bw'igihugu ariko barazunguruka ko vyase ubu rero tugira dutangura umaze iminsi ndiko nkonsirita abahinga mu bijanye na digitalization tumaze iminsi tuvugana kabisa kandi hariho abarundi bafise n'ishaka baranyeretse nsanga mu Burundi twoshaka nta n'amahera menshi vyo dutwara kuko burya vyinshi birahari turabinyegeza none ikintu ca mbere kizivye kuri digitalization si server niyo ya mbere zivye none ko logiciel twifitiye abarundi ubunyene baca bazikora mugabo reka ndabaza aha mu Burundi twari dufise infrastructure ikomeye cyane ya digitalization Ministre wa Finance ndonderera ahagiye ibyakozwe muri DDR aho binyegeje byose amaserveri yakoze kuri DDR bijya kwita karagamuntu biometrique barinze bashobora bademobilize bose barabagirira identité biometrique barabiconserve arabi ibintu byose byari birimwe muri kiya gisanda General Serasaringa arabizi uko yarayitwaye vyagiye amajahe bijya birihe ama ministère afise ama serveur ngaha genda ziko yuzuye murabinyegeje ngira ntanguresheho comité national de digitalisation ibanze ihige etanderiye tuyibona turabivyo dufise hanyuma tumenye ibibura nico twokora abahinga bariho n'abanyemereye bari hanze abarundi bati twebwe nusomo prekuza n'aba partenaire baramaze kumbwira bati nusomo pre aide nemuvuye ngo twabuze bije habuze ishaka hari abacaba bati karabaye aravyifatiye mu ntoki aho muri ministeri yateye baza guca bavuga ngo yadutwaye akazi ndagatwaye kuko byarabananiye zavyikorera ndabikubita hajya duhere hejuru iyo plateforme muvuga hamwe hose tuzosigara turi kuri tableau de bord commandement rero mpeze ndayikore mfise tableau de bord uvyononye ndabibonera ngaho ko biramara maji ko kubona umukuru w'igihugu ari wava hasi kuja kugwanya fraude kugira abantu bave hasi abakomiseri ndabashimira mwaciye mwikangura mukamwe ari mwarasinziriye emera kabi murakuze kuko narinze kwizira kera tukira abana mama gutumye kuvoma ukaguma witeze utunyoni wazubona papa agiye ariruka gutora umubindi atereka aje kuyivome mwarasigarwa mutanguranwa nawe uja gufata agakarabo kugira wiruke ntaje kuyavoma muga mu Burundi siko bimeze agenda uvome acaja kwikinira amabiye genda papa aragiye kuyavoma n'isaha ubu ntavyo gufina bikihari mugabo naramaramaye ndabwira
naramaramaye kabisa gusanga abakozi b'igihugu aribo bafasha mu busuma bw'igihugu biramaramaje ufata imodoka mugaharura enkare ngo uratanze ngo uradeduanye turwakare ijanire mwana wa mama agiye kwica wa mugwizatunga wamukomeretsa mutoyi atagira fraude ndaguha facture naya ndaguha facture naya kumbura ko wekura vya bindi obere yaguhebera ivyo ndabizi ubu amafuti akogwa aratebwo reka ndabereka agashene kamwe nabonye muri tax interne na ministre arashikirwa aho rero jewe contrôleur ngiye ndase gukopera n'umudandaza aranyinginze ndase utegerezwa kuyatanga ate so ngiye rero muri commission paritaire agacagera muri commission paritaire kuburana aha karondera abahigiturire muri commission paritaire aterega ni miliyari zitatu ngana urimwo uraronka bamubereye igikashi ati ni ivyo ndirutse muri ministere bagaca barungika raporo hariho abakoseye muri ministere de finance ndababwire ega ntimubone ndiko mvuga bo ngo nabo muri obere gusa no muri ministere ya finance abo bakoseye nabo muri ni obere mu bandi baratoza aha ntimwari mubizi yuko hariho abatoza muri ministere ya finance nabo bakubereye igikashi iyo bavuze bati ukuri kugira kuvugwe niho ndababwira nti no muri ministere hariho ukuntu wizubaje ntihagire icyo uvuga bica bipasa none si iminsi harugwaga minisitiri wewe baravyicarana bati minisitiri turatomboye si hari reka tuzotereta iyi dosiye minisitiri agiye kugira iminsi iheze decision en faveur y'umusuma no muri finance biriyo ndabesha iyo shana ntiriho kaminuza iwawe siyo biherera byose nabikurikiranye ubusuma buba hajya hose mugira ari muri douane ari muri tax interne hose ubu narakurikiranye shene ingene igenda yose n'ubusuma ho buri muri buka wa muntu yavuga ngo harabavye muntu uzikobera ntako akantu ntimwakumvise ngo harabavye bararaguye ngo rakazi kanyu urumva derekana ko mpanganye n'abasuma dohe abasiba igihugu turahanganye kubera tuhugaye ngo harabavye nagira hari kubaba iyo leta iriko iraronka leta irose bica bigenda neza haba abasuma bariko biba igihugu niho hari kubaba mugiyumvire amahera yinjiye muri leta niho haba habavye none wumva atari umwasi umuntu mwumva atari abasabo duhanganye ico gihe rero ikobero harabavye ntawasubiye kudeduanira ikobero iyumvira nk'ahantu usanga atanaremoroke zibiri zohahagarara bose bagaca baja gutondesha amaremoroke ngo asanga nashensaga hahagaze amaremoroke 20 ikobero baharenganye n'impaka baharenganye neza oya ntimunsigurira ingene jewe noba ndi umunyagitega ngaca nja kudeduanira mu Kayanza sigurira jewe no bandi umunyamuyinga nkadeduanira mu Kirundo kandi vyaciye ikobero mbwira nibiki obere murumva igwara mugwaye aha harabavye reka duce twimukira hariya urazi cyari cyo kugwana n'umuntu afise inkoho sirasiye umuntu akwiyorobeka ko niwe wambera gutwengera urumva hagira ashobora kuronka n'umuntu acaza aho guhirengwe gusamara ngo wamufigishije ngwego reka rero dukore urazi kugwana n'abantu bakurya bakwihishije ko muri Bibiliya nama ndiko ndabasomera imirongo ihana sinabasomeye haragowe umuntu yicira uwundi mu kuzimu sinkwatu yo tavuga injyaje nta muntu yankana n'injyaje nka Yezu yarankana n'injyaje none je nije nozikunda abantu bameze uko yaye ngo mwabwoko bw'imamba mwe sha yaratukanye kandi batwigisha ngo ntutukane
mugarato urazi nk'umuntu akwisima ngo mwamvamwe ngo bera hino ngo mwebwe ngo murera inyuma ngo naho muri yimva ngo muri amagufi ndani umuntu yorobeka numuja numuhimbiri ntacamaze umuntu w'indyarya wese ko ntadushaka kubaka igihugu cubakira ku ndyarya abiyorobetsi nkabo tugaca tugenda duhejeje kuri igihugu nyene cyubahiro mukuru w'igihugu turashima cyane ingene uri kuraturongora nawe hejeje kunyica birababaje wari muri mwese ninde arambwira ati je ndasadi hariho umuntu umwe kabisa ndamushimira cyane amaze kubivuga kabisa ati jewe ati narivye kwe ati ubu ni wamfata uzuca unyica niko yabwiye kabisa aranyereka ntimwiba gutega muhungu ko kintu cyo gutibura ndababwire burya murazi yuko mbere naho yabayeho duwani tigeze ipfa yagumye ari yayindi ya kera ubu narayiravye shasaga ni yayindi nyene ya kera nibanzihemba umuntu kuzana maremoroke 10 akadeduhana 2 nta kinyoma kirimwo muge kintu nezerwako uburundi bufise amategeko meza cyane ibintu bitunganije neza cyane tubuza abantu tufise izo mva zapfuye zigenda none ntimwumva ingene n'abandi bashaka tubereke ingene bitunganije neza cyane mugabo jewe nsigaje gufata itoroshe nje kuzunguruka mu masoko yose mu Burundi ndondera umurundi ndondeza kabisa mu masoko yose ndabe ko notora umurundi w'ukuri mbe yarinde ngo joshere shanome ni saratre yajanye itoroshe aguma azunguruka mu isoko amurika ku murango riva aguma amurika ngo qu'est-ce que tu fais je cherche un homme wowe uri mu bantu none uri kurondera umuntu kubera yari yamaze gusikura umuntu w'ukuru wariwe w'ubuntu ingene yoba ameze morale yiwe araraba bari impande yiwe bose asaga nta muntu n'umwe arimwo none iyumvire twebwe igihugu bacica kuva hejuru kumanuka namandonda nubu biracavugwa ngo bivuye hejuru nana nubu kandi namandavyiyamiriza none ntibavuze ko bivuye iwanje uwo muntu aramenje ndondera uwo muntu yabivuze ngo bivuye hejuru kugira nje ndamufata kuko urumva abanyambitsi ibara uvuze ngo bivuye hejuru bivuye iwanje cha wibaza nk'abantu biga baranyambika ibara nimona mubumva mwebwe ngo ntumbaze ngo bivuye hejuru ngo hagarika iyi dosi hariho umuntu yigirishije ngo numutegetsi arahagarika neza controle hajya ntimubone mvuga mwebwe ngo be gusa hariho abandi baba ninja aba badandaza arakubwira ati uzunkingire ntibaze bankontorere wa mugabo wowe muri yaridi ni rwawe hanyuma wadiridimba rero ngo umwe muri obere ngo controle ntere narashitse akaza abona hagaze hejuru igihagaye kimuhagaze hejuru ngo ngaho waje gukora iki taha none ko abafise ingabo bijya bintu byose mwagenda n'abapolisi kwari ukwikomeza kugira ngo mwice igihugu ndabwire mafya ivuka gute mwisi ingene mafya ivuka abantu barikomeza n'abajeje umutekano gushikaho abafise ingabo ziruta izifiswe n'umushikiranganje umushikiranganje ahireje ngo afate ingingo itajanye n'ivyuwo muntu amubwira ati ndakumena umutwe hagarika utahagaritse ndakumena umutwe ndemeye data wanje ndabihevye hariho uwo muri obe hagiye umuntu aramuhagarara hejuru neza waje gukora iki ngaha taha kandi yaratashe kandi ari dossier irengeje muri yaridi obere nzoza kwiraba iyo dossier rega ndiko ndaperereza nayitoye nzoza unyereke ingene mwayitrese hajya waduwane abonye umuntu kabisa atemera kurya igiturire iyo poste abamukuyeho akamwirukana ahandi komiseri wa duwane nta bantu mwirirwa muragira amamitation kubera basa kurya ibiturire
kuri ndakuzi kose sawa tuze tumpamagare bajya bose batwara amaposte nabo bakorana bose baze ndababwire nti abamaze kuba mite ni muzaha ukwanya abagumaho mugumu ukwanya hanyuma rero tugira ankete kubabaye mite tura je ndazi ko aberanda benshi muca mubamita duwane ndabizi byose ubu ntimukimpenda aho acavuga ngo wikobero ndahevye ngiye mu Kirundo so umuntu wa warungitseyo genda hariya shaho gaho urabona umukuru w'igihugu yamaze kuhabona ubu ari muri jimere wewe uri muri jimere cuvaho genda hariya bagusangeyo no muri tax center no utagiturire abo mwasi wabo ba directeur n'abakomiseri ndabifise byose mwabagabo mwari muze ngo vuga abafrodere gusa ahubwo hariho udufrode nasanze naho ndabahora ubusa abafrodere sinari bwababona aho bari bamwe bazana ku mutwe bazana kudukinga bijya n'ibikayi cyane abafrodere ba vrai yibare moroke nka 200 mu kwezi kandi bicanye ne hajya nyene kuri poste abantu bafise amahangare de stockage hajya hakurya bangana iki dushaka ubunyene none Tanzania sabagenze Kongo sabagenze tushaka tugende ndabereke amahangare yose ya fraud ikontenere 200 zirashobora guheza ibidadazo ha mu Burundi ata tax nimwe turose atigeza acuruza bigizwe nande iremba ryugurirwa no muri Woba gushikaho ashobora kumubwira ngo wewe mbwira gusa ivyo ugira winjiza ubu liste kugira nibagufata ncavuga ngo twari twabiharuye ngo nigitatse tutari bwamuhenda kizanye iyumvire gushika kuri yo sa umuntu akazana gacanye hajya neza sans problème tumufashe mu nzira ngurumva mugabo yaragize maresha so umuntu yagiye abana umukuru w'igihugu ati aho turogenda jewe no sigura ingene vyandenganye bacira biheba ukuri nca ndakumenya duca dusanga uwo muntu yarafise hangare de stockage hajya muri quartier 10 yuzuye ibintu byose fode azarazana ifusi imwe bamurekazana tukagendana rero ngaho ngo mwebwe ngo mushaka igihugu ngo ca 2040 ntidushobora gushikayo mumeze uko ndabwije ukuri nimuvugisha ukuri muti tubihebe basi mwiyamire rero ko mwebwe mutunze aboro murabarabaga data wanje murarabajya abana bicaye hasi baticaye ku ntebe murabaraba mugikibabaje ibarabara ritubatswe nimwe ba mbere mwidoga kubera nimwe mufise imiduga mugendereshamwe mwebwe abafrodere nimwe mwishe n'abajene bose b'igihugu kuko ntibishaka kumvikana ngereje uvuga ko nzogura agati yayi nzokagura ncuruje imyaka 200 muga nkaza mbona umuntu acuruje umwaka umwe afise V8 zitanu mu mwaka umwe ivyo none ndiko ndabesha acarondera ati batungiye hehe reka nanje ndahaje none murumvise ingene muriko mwigisha yindi generation inyuma yayo muga mwobiheba generation izociza ija ku murongo muga mutabihevye aho bere nizi ko na munsi mvuga yonyene mugabo hariho n'izindi nzego bebene irashaka kuvuga ngo ikintu ucinjize injize ivyujya gusa ibinza kuvuga ko ari bibi kandi bisa hariho tactique ngo ibintu bigume muri po ngo wese aho rubaza ucuruze uhejeje gucuruza niho nzoberekura bisohoke BBN ntiza kuzibira ibintu ntivyinjire Obera akabona ati none ko nakawe twari twamure erega ivyo abo muri Obera nabo baca babimbwira ko nakayinjije ibinyene meme karite uwamwankiye kubera iki wa Obera agacavuga ati je ntavyo nshoboye BBN yabizibiye none mbwira nzokoresha ihe toroshe kugira menye umurundi w'ukuri nshobora kwizera ndahumirije ndagiye kuryama ndazaragumije ninde nzomutora gute ni digitalization nta wundi muti
digitalisation niyo solution de tout. Ibintu ndabiraba kuva hariya ku magazine wabiranguyeko amahera wabiguze nkavyibonera gushika kwandi babwira muri obere ni wandikesha ko ari matière première kandi ari produit fini andika ko ari matière première agaca kwandika ko ari matière première ugaca ugenda ugaca gushira muri ambalage ugaca ushora none nk'ivyo nzobimenya gute kubera rero ntari imana burya ni imana nayo nyene hari igihe izindwa abasha Yesu yari kwemera ko Yuda babana agaca mujeje ikigega amuzi ko muzi yuko ikigega ramaraso ya societe Yesu akemera Yuda akaba ari watwara ikigega nabo nyene karabaso none je umwana w'umuntu nije katoso ntagira unyidogera ngo wabano mubona none je ndabamenya gute kuko no shira habonzi ncasaga nubatse akazu ka mwana wa mama none je abantu ndabaziye urumva candaba uwi wacu uwo twize hamwe uwo duhurira mu kabare cyari muri restaurant cyari umugenzi wo mugenzi wanje kuko mugenzi wanje ni wacanzanira ngo hariho umuntu mwiza nawe hariho ingwara tugwaye mu Burundi umugenzi wawe ntacumura abadandaza batakiza mu nama ngirishije hariho abadandaza batakiza mu nama ngirishije ngo ujya mugesera ca dupfukura nije ndumugesera mugabo umudaraza ahunga ubutegetsi aba ari umusuma uriza ahunga ubutegetsi aba ari umusuma hariho abatacegera kwe hemwe ngo amfukure bane bamana jecho no bahanura duhindura ingendo kuva ku murongozi mukuru kuva kuri jewe ega je murambwira abo mwigendereza nterega murajeje no kugendereza na jewe je murande bibabwira urashobora gusanga nk'ubu jewe hariho umugenzo mfise ushobora kononera igihugu je nkaba mbona umenga ni vyiza nkaba mfise nk'ingeso ishobora gutirimutsa abene igihugu mu Burundi bakavuga bati ariko atagakarero kabi abajeje igendereza cy'abantu bari impande yanje barashobora kunyegera bakambwira bati mutama burya rero hari akantu kariko karadutirimutsa muri societe ugize uko burya biradutirimutsa bisanzwe hagigendereza riba rikwiye kumenya none nguma ngwana nko mu rugo nko tugwana na madame none mworeka kumpanura gantuze muti none urugo rwawe ruri mwinduru iza abarundi zimeze gute indongozi tube babibazwa tuje kuba basinda bibazwa tube babibazwa upfa umunanigwa ega kunanigwa birimwo je muze mubaze n'abapartenere turiko turacenda babwira nti mwebwe mufashe Burundi nko kumega n'igihugu ceranda kuva imyaka n'imyaka mumenye ko ari Burundi rutagwe kuba kuno munsi ehe nguko uko bumeze aha twebwe ngaha tugeze kure cyane mukamwe kubera mushaka ko tumera nka za Ghana nka za Tanzania muca mubona ko dupfuye mugabo ntinobabwira yuko pa rapport y'u Burundi twebwe turi kure cyane kandi nivyo je ndabwije kuri umunsi twomenye itunga ryo nyene Burundi bufise kuri menya gusa mworaba mugabo turarinyegeza kubera iki nigibano ufise ibintu bitari vyibano bishira habona ubishira habona none iyumvire umurundi afise inka 10 avanga afise utubuguma tubiri umunyamahanga cagenda yanditse yuko mu Burundi umutunzi wa mbere afise inka nyinshi afise utubuguma tubiri muga jewe ndakubwira ingura biraro ryanje urabivuga itunga ryacu tubanze turimenye none aha twobaza tuti mu Burundi hari imodoka zingahe spontane mu bunyene spontane iciza ca digitalisation spontane mu bunyene twoca tubaza ministre tuti mu Burundi hari imodoka zingahe ubu zifise muga ntazo tuzi nikimenya amenda amaze kubona imodoka yinjiye mu gihugu itagira trace nimwe none yaciye mu kirere itagira trace yimwe ntayibonye ntigira nyeneyo
ntigira ikintu na kimwe nta na nyeneyo ariho abantu tube kuba basinda bibazo mwarumvise umwe wawe deka ndamubwiye nti ikawa ufise zitashoye umwaka uheze zingana iki ntiyavuze ibiro amajana none murazi amatoni twasaza je narungitse abagende kubera nari ndahaza aho ziri desakara ntitone zitashowe kandi bace bambwira yuko uko igihe kigenda niko kariti igenda novuga ibe yitwari kugurisha ko mwaka uheze ntidushaka kuyishikira uno mwaka mwumva amahera nkubahombesheje igihugu ngo ibira amajana nivyo bitashowe mbwira nkuwo igihugu cyotera imbere gute kandi yaciye bloka n'abadadaza abandi muri privé nabo nyine ikawa zabo ntizashotse ziri ngaho zirasitose none ko ari watanga uruhusha magahaje cyo nabonye no kuvuga bira y'umwaka uheze rayihejeje zari zoshotse mu kinyegero birababaje je hari igihe mpana nimvira none abantu bakwiye guhanwa gute nk'umuntu ashobora gusaba uruhusha ati jewe ngira ne export ikintu mu Burundi tudakeneye bakamwima uruhusha jewe ndababwira okay ubu uzoshaka exporta hagahera indwi bataramuha uruhusha jewe azacanzanira ivyo vyangombwa nkamagara wabigize wari ko birababaje nko gusanga nk'umuntu ashaka gushora amavoka yarabutse uruhusha naramutoye kimvira aho rero hariho undi acavuga burya hariho abantu bama babunze mu ministeri ngo iyi project ntizipase jewe nije ndiko ndarondera ingene nzoyikora bakayikubikira umuntu akaza bakayanka mpaka we uzuza ivyo vyose n'ibintu nirwa ndabona digitalization nzoyihera iwanje nce ndabashiramwe ibimuri uwanditse ikete nca ndaribona kwiri ikete utagishura none so guprograma gusa ugacuvuga utirimaze iminsi ngana uko none ruje ntica yiyandika ndabwije ukuri ngaho ibintu dufise amarogisier aruzuye amaserveur aruzuye mugabo nta numwe ayazi ico coco basi tubanze tukijeko ndaba muri iki nzobikora ariko nzobikora ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza loi de digitalisation naryo loi sur la digitalisation ni très important barimbwiye kubera iki nkabo batirisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano la loi est là si tu triches tu es puni loi sur la digitalisation nayo nyene mu vyihutagira ngire ririmo ndaribone neza n'ibihano kuko sinari inziro content yaje ingene imeze baramaze kumpa amashapitre erega ndabigejeje kure hamwimvira ko ndabigejeje kure je nikorera ninumiye sivyo ndababwira nti je ndemera nkarara nicaye namwe muri ko mwinywera karengo kandi iciza abahinga vraiment bariho kandi bazobinkorera naho mwokwanka ngo utaduhaye ibihera vyinshi ngo ntituzobikora hazoba abahinga bakunda igihugu bacitangira kuko nta gupfa birimwo no kwitanga gusa nta gupfa birimwo abameresenere tubareke abacangero twizanire abemera kwigura igihugu kucitangira hamwe tumaze gushika rero hahandi 2040 tumeze kujya twabishaka azaca avuga ati je contribué je suis boss bazi ugibona nko tuntu twiza ku gihugu bagaca bavuga ngo babikoze naba mugabo we ushaka mpumuri yaridi imbere yuko ndabikora kandi ari ku neza y'igihugu cyawe ngo rero ko mudafise amahera reka tubireke ugatugenda widoga twebwe mu Burundi bwacu turi nyuma ukidoga naho ni wewe wase ko tuje imbere ibintu vy'imyidogo tubireke tuje ku kivi dukore umuti rero mbona ukwiye icambere no guhana kabisa umuti nimero kuko impanuro zarananiranye ni igiki tutakoze ngo ni ikimutamenye ni ikimutabariwe hari icyaha ntaravugaga yemwe hari ico mutabwiwe ubu no guhana kuko tudahanye baca batwita ibihwije abana bo kwa Heri bararya ibiturire
gushika ishikanwa ry'Imana. Ishikanwa ry'Imana bararirya. Imana iravuga iti heri. Urabandutishije jewe ku buryo barya n'ivyanje ubona uri ngaho uri heri. Mbere ngenda guhane bazopfira umunsi umwe nawe uzocupfa. Abana bo kwa Samuel nabo barabarya ibiturire kabaye. Bararya ibiturire. Abene gihugu bacarava hasi bati Samuel wewe wari intungane warudutwaye neza. Mubwa turabona ko atawuzogusubirira. Kuva ubu turase ibi by'abacamanza duha umwami natwe dutwagwe nk'uko ibindi bihugu bitwagwa kuko bone guverinance yananiranye mu gihugu uri kuratwara. Samuel ararira arahwera aragenda imbere y'Imana ati Imana erega baransaranye barangumukanye. Imana ikiraruca kivuga iti si wewe bagumukanye base ko ari je ndabatwara none rero kuvubu emera ivyo bavuze baha umwami mugacara bagabisha ati umwami azobatwara nabi ndababwire. None Sawuli siwe mwami wa mbere byageze gute? Si mwami wa mbere w'Abanyisirayeli batwaye nabi cyane gushikaho Imana yicuza igituma mugize umwami. Imana yatevye igihe yicuza erega uri ndongozi mbi. Imana niyo ndongozi nkuru tweho mu Burundi turanabizi yuko twese ariko bamuza murasoma kaya kantu baje mugano kubera mudasoma amategeko niyo ngorane mufise. Ibwirizwa shingiro genda musome basi muze muragasoma ku munsi ngo twihweje uruhara rwacu imbere y'Imana mushobora byose. Karore siko byanditse imbere y'Imana twebwe abarundi dufise uruhara rukomeye. Nous sommes responsables devant Dieu. None iyo Mana ko turi responsable devant itubona hose shako winyegeje munsi y'igitanda shako ivyo ukora biri mu mutima wawe irabibona. Ubindyarya irabona kuri ndyarya. Afuwa pase sinza abantu bacumuye ku Mana ndabwira indongozi nti Imana mfise nuko ntabishigikiye. Ntiyomba ndabishigikiye Burundi bwakubitwa inkuba gusambura isengero. Kandi iyo sengero ikazira ubusuma bw'indongozi. Ikazira ubusuma bw'indongozi. Agacata mu rudubi indongozi z'igihugu. Bakaja kubomora. Tavuga nti nkaho mba nari ndabishigikiye ubu nyene inkuba yakikubita Burundi tuzize ikintu kimwe gusa. Urazi ingoro y'Imana bamaze kwita ingoro y'Imana. Hajya hari abantu mpanumva ngo hewe ngo nkote gahi wawe ngo ndahibakira isengero ngo nzohagusubiza aho zohakenerera. None uzoyisambura. Inzu bamaze kuvuga ko ari ingoro y'Imana. Fini. Ikintu c'Imana n'ikintu c'Imana birakwiye wamaze kucitirira Imana biba bikwiye. Mugani wiyumvire nk'umurundi yemera yashize climatiseur mu isengero ngo ndayisambuye ndayitanye wanje. Yatanze shikanwa ntuzewe. Arandika n'ikete yandika Imana. Nyakubahwa Mana mushobora byose jewe naka n'umuryango wanje ndagukengurukiye cyane kuvyiza abantu arandika ati kubera iyo mpamvu nanje ngira kubakira isengero ndazanye ibi hanyuma umunsi umwe arahomba muri business yiwe ati umupasitori yaranyeskorodze bya bintu reka ndabisubiyeko yavyatse pasitori cyavyatse Imana umwe yandikira ikete mu Burundi haba utuhensorite twishe mutazibasha. Nizo ndongozi zamuhagarikiye abo bapolisi ntibari bazi namba. Hari mwaramuhagarikiye ndabiberetse none ikete niwe wajyanditse. Ngo twe ntajye twari twabonye kubera iki mudaperereza kandi mujeje iperereza. Ece ndi muhanuzi wayo. Kina musome muri Bibiliya ndazi mission y'umukuru w'igihugu. Na mission yamwe bw'indongozi, na mission y'abene gihugu bose. Erega hazokoma hari indongozi. Na musi gihe vyari byamucanganiye erega byamucanganiye ko musi nawe arataga imihoho kabisa. Kandi je nibaza ko musi atwara boroshe kurusha mwe bw'abarundi. Je ndavye ubugome bw'abarundi bamwe Musa niwe yatwara boroshe kabisa. Musa aravuga ati jewe aba bantu si je nabavyaye ni kwawe twara. Imana mu kumukosora ikivuga ngo sanga gatore ngo bakurambere 70 ngo baze
hanyuma ndakura ku mutima wawe ndabaheko. Urumva kuri munsi Imana yari yamuhaye umutima wo kuba umuntu. Naye nanje basha ni muntorere 70 mu Barundi. Basi Imana ibahe kuri uwo mutima nanje mfise tubumwe hanyuma duheze tubarongore. None kwa boshize imbere bidakunda no ingirene. Muga nzosenga to. Aha ndi ku mavi nguma senga. Kandi Imana ndazi kwizonyumva. N'abanyisirayeli barigeze kumenja bumvise aheze imyaka 70. Ubu niho rero mubona dutagura kuvuga ukuri rero. Tukuvuga tuti ubu rero inzira niyi. Rero abanana muri iyo nzira ni beshi. Bategeza kunana ubu de resistance au changement ni nyinshi kandi uko bukeye niko resistance ziba nini. Uko Imana yinjira niko shetani nayigira ibigufu vyinshi. Kugira ngo ntimuhave muva mu vyara vya ya daimoni yanka iterambere ry'u Burundi. Mugabo tuzovayo. Aha zoba Barundi bavuga bati je kuva ubu ndihanye. Kumwe kwa wa mudandaza bavuga ati emwe naratibuye kabisa. Mugo ubu nimwafata murampana. Ne nkuwo ntiyihanye. Natwe rero turonke abihana. Twemere ko turi abanyakabi. Duce tuva muri aho kabi duce twibakira Burundi safini. Guhana rero ntimuze muhave muvuga ngo guhana ni bibi. Bavuga bati ni wisuzume, winegure, wirege, wigaye kutazosubira. None aha rero turi mwisuzumiro. Ngago Barundi dukeneye ikigogo cy'ikivuga. Duheba kahise dutagure bishasha. Numubwire urabona hari haba fraudere, abaheraniye leta, abagizi tubihebe dutagure bishasha. Tuzogira ibiganiro. Kubera nababwiye mu cyumurongo muranga. Murabandanya. None ngumva nk'igicumuro cyakozwe twaravuze ducumurongo. None duce tuguma none mbwira nk'ubu ko twagize severe n'ivyizoraba n'umurongo tukabuca. None hatwo badadukora ibicumuro nkabijya twakora imbere ngo tuzoca tuja muri severe. None oya tumvikana. Aho umuntu yishe muri 2015 azoca avuga ngo nanje nimunjire muri severe. Kandi twari twaraciye umurongo. Aho nundi yoca cumurejo agaca avuga ati nanje nimunjire umurongo. Uri agaca cumura mu mwaka uza ati nanje nimungirire. Twohererahe. Oya muri yumvira mwebwe kubera ngo abana banje bishwe no kutamenya. Cyari abantu mbona umenga babigira ku kutamenya. Naho twigisha abana banje bishwe no kutamenya. Murashobora kuvuga muti urabona twebwe nkobo twaragize ibi twarabigize ntituzosubira. Ibi twarabigize ntituzosubira. Ibi tukaraba none leta ntacicihomba nta bintu yari yaguhebeye ubu nyene bica biyita mu manga nk'akaroro nk'office dete publique afitiye leta. Nuko leta wifitiye wewe ntiyigera hebaga ntiyaravuga ngo ndahebeye leta. Mugo ufitiye leta guma ashaka kwiguma imwongera. Ubu akavuga ati nta dete ntirimwo. Iki tuvuge ko ari prescription. Erega ivyo vyova biganira chef. Turashobora kuganira komaje uno munsi muga tugiye inama ko kuva ubu duciye umurongo. Tukaba tuvuga tuti rero tugire severe. Severe ikije ivyo bintu. Kuko hariho umuntu afise ngango yapekiriye ko ivyaha birapakira ivyaha economique. Gushikaho kugira ngo abivemo. None ntabuze uzumva bavuga ati je nukuri. Ndemera ikicaha mugabo. Ntimundihishe ubunyene ntawe noronka ndakurahe. Hariho abahora bivuga uko. Kandi umaze kubivuga araciye mvuga nti nasinya gitedangaje makwazoriha. Erega igihugu kiguma ari kivyeyi. Wowe urumva ko byakunze. Hariho undi nawe yivye amadolari. Ati je naho mundasa ntayo muronka. None ndayakurahe. Harabivuga uko nyene. Ati ndayemera narayivye kweri. Ati muga naho mwondasa. Ndayakura amajaye. Ati namba rimwe nyene muca muyama. Turi none vyagenze gute? Ati neza na neza je narayakiriye nivyo. Ndagenda nca ndararotira hanze. Nca ndayagarukana nca ndajana kuri marché noir.
ndayavunje none ko nayavunjije ahaje no yakura he ari wewe uri umuvyeyi wocu muciruru yakubwiye ati naho ndasa ntayo ndonka twaciye tuvuga tutireka rero nta kundi urumva ntitukurasa ajya amarundi ekivara yose uno munsi turaharuye tuyazana yarantwengeje acavuga ngo ngo none kugira dohe amadolari ko nazanya amarundi none muce munyaka n'amarundi nico gihano tuguhaye set up handruales cyari tugende tugurisha amatungo yawe yose yava kagera tugusigarize inzimwe ubamwo n'umuryango wawe gusa tuyirihe erega leta irafise uburyo bwinshi do contrainte hajya nta muntu hajya mwigirisha nuko abacamanza mubagura nabo iyo mutabagura ewe giturire uri mu giturire n'ikibi kabisa bazi kubura aho witwara kubera igiturire gusa ufise ukuri mugahajya kizima ndi magistrat supreme ubu namenyere prerogative za magistrat supreme ba urazi ko handi obere na jewe nese nababwiye ngomba kurokrita aba fiscaliste babunyoye mwebwe obere muheza ncyanza nanje contre expertise nsanze wabigize nabi ucutaha tuzoyuhagira obere gushika basigara mw'intungane gusa avec cette tactique gusa ndene se tactique zizaga bacava ngo ya obere bacava ati karanetse none iyo si solution nako barufitira iyo si solution bahejeje gukontorora kubera babahaye ibiturire urumva we ntibaguha raporo ya vrai je nchanzana nanje abiwaje bagaca basubirana ku control dusanze mwakontoreye nabi duca tugerekeranako n'uwo muri obere kuko hari ikindi nabonye umwana atari se yase ko basangira so umwana yanga none leta ikwemereye ko iti wewe iyibire umuro president de leta we niwe wo kwanka uvuga uti je kumwinyemereye ko dusangira reka twisangirire ni uzonkingira none maze kumufata urya naho uzobukingiwe nande rega urumva icahora kigukingira kizoba kigiye ni kubera iki murindira iyo etape izibe nta kuntu mwangarukanira umwizero obere nta kuntu mwangarukanira umwizero rega ntimwishinge uyu nejo no mwirukana mugari ibivuga ngo amategeko ngo avuga uko mugabo uyu nubuno shaka ubunyene no cada muhindura mwebwe mutamwitwaza ibitegeko ngo ibitegeko nanje nzobafata none aha nimwo kreye umwizero hagati ya jewe na mwebwe baga tugira ikigenzi basi twumvikane twitature abapolisi gashobora zere baryohe nanje ndi mumarayika basi bari banyonone abakomisere province bari banyonone babonye mvuye hasi baca bava hasi kugwiza kabiri baca baranezereza mu ndwi bari bahejeje kunezereza nca numva ndibagiye na bya bindi bari banyononeye mwarakoze basha je ndakunda abantu bikosora baramfashije kugwanya fraud aho mubona aha tunaniye bagabo hirya bijya bakoresha ubwenge bwabo bakabigirira mu mpapuro hariya muri tax interne hajya kabisa hajya urumva bazi ko ariho badukinira mugamo ndiko ndaharondera naho nyene nzohashika imana izonyugururira karebo hajya muze mubona ndabigunduye ninafata nk'abatanu bakabona barafashwe ndazi ko bizoca bihagarara haze nk'ujeje iperereza je nkaja gufata fraude mu ntara rimwo wajeje iperereza bebo byamaze kwirukana bangahe bamwe iperereza narabirukanye kabisa oya kandi narabagishije inama yuko ubumfasha ikintu mu ntara uwuyitwara kwaheri acavaho kandi tumwandikira dossier yuko nawe complicité muri sabotage économique y'igihugu so kwirukanwa gusa no guca aba complice aba gouverneur none wewe uri gouverneur wahehe udashobora kumenya kone gouverneur wahe tangura mu ntara yaba musitanteri yabande twese dukanura hamwe atakabi kavugwa mu ntara nimwe
hari umuntu yigeze kunsaba ngo je banyankiye ko export imyembe kandi yamboreye ko ntibyagenze gute ndamubwira n'ingene ntucugenda ntinibakwimurusha ucuzombwira yumvise ivyo ari byo ko namubwiye nti none wewe ni uzoja mu isoko yo mu mahanga kugurisha hariho umufurnisere wewe uri umufurnisere w'umuntu genda mugiranire kontra ucuzana iyo kontra kugira tumenye hazokwinjira angahe avyumvise ngo ya ngurakoze abarakurikirana twishi urumva ntashobora kwemera ko ivyo akora bija mu muco hariho uwundi nawe w'Ingozi kandi nk'ubu wosanga ari ngaha w'Ingozi yambwiye ko bamwankiye gushora ibiharage mu Cibitoke ndababwira nti ivyo bintu ntibishoboka ntumviriza le procedure ntubunyene uwo wo mu Cibitoke azovyakira mubwira aje kwabura amatari amwandikira urupapuro aca ruguho curujana kwabura amatari w'Ingozi uti je ngira sohora ibintu ndabijana mu Cibitoke nibakwankira ucumbwira ngo acahesha hanyuma sinzi mugaba umumarayika cyamvugiramwe ako kanya nyene sha ko mu Cibitoke umega nibo imbuzi ba mbere bibiharage kandi batabirya bacabishora nabo nyene birira akaboga mu Cibitoke ndabazi kumega bakunda akaboga na kakandi mutima hora avuga kitwa gari ya dudu bikundira akaboga na gari ya dudu niho rero mu mutwe byajamwo ncavuga ntigira iperereza bacambwira ngo Cibitoke natwe dushora tujana mu zindi ntara ncasanga yarafise ingena cabijabukana ikongo aciye he mu Cibitoke nico bituma yaciye ahesha erega hari igihe muza murabeshera abantu naho nyene mubeshera indongozi mu bushikiranganji bw'ubudandaji naho mwebwe mushaka kubaca ku ruhande magara nagenda babwira hagiye uzosubira kwihenda ngo ahenda umukuru w'igihugu jewe umbwiye ikintu ndagitohoza sinjana Nyabahururu kandi mushaka ko njana Nyabahururu mbe murazi umukuru w'igihugu ajanye Nyabahururu igihugu kirashobora gupfa none oya je ndabaha akarero kamwe mwosigura ingene haza abarobere bagatereka bonga hagaca hicwa abahutu bose bo mu ntara zose kubera iki umukuru w'igihugu baramusutse ngo twitange umwasi bagabo baciye betiketa batagize ankete burya rero abarundi barakunda umuntu ajana Nyabahururu barakunda umuntu ajaniranya kuko we bacavuga ati ndareshije kubera bwa buryarya nico bituma mumbwiye ikintu nikimbwira ko mutampenda kandi abampenda bamari benshi cambanza kugenda kugitohoza neza Mayondori ntibari bakubeshe bamusiga Mayondori hamwe twari muyinga baramubeshe nasaza baramubeshe mbeshuze mbere twasaza baramubesheye kwera rijya tongo ryari rya leta n'umuntu yagivye leta acaja kurigurisha escrow niko vyagenze twavuze tuti ahubwo no kurondera rero yari mugurishije ko amurihe kuko no mu escrow yagurishije bitari gwiwe Mayondori hagiye afise isoni nyinshi mugana nakubura niye Mayondo urazosororera kwe none nabaye mu avoka wawe nyene gutyo nyene uti wewe ntuhembwa cumbaza uko nyene uti wewe ntuhembwa ajya uhembwa najya nyene nico bijeje gukora kugira ndababwira abarya ibiturire bamenye ko ari imbyambi namuburaniye Mayondo ndavuga ati je Mayondo uko ndamuzi itongo ringana uko ntiyo rikugurira nuko rikugurira akari kugabira nagiye ndabivuze je Mayondo kwibitongo ry'umuntu ringana ko yazaza ari nk'hegitare nk'ijana okay mugabo nawe wari mugurira ukavuga ati ndari kugabiye guhana rero ico nico narindi ko ndababwira nimwaba mushaka twumvikane kuko hariho ibintu nk'ubu bampishije mwavuze ivyaro financement mbega bayarosa ry'amahera barayakoresheje twumvikane abarosa ry'amahera barayakoresheje mwarayakoresheje abayarosa nze gukontorora Olivier rero kubera azi yuko yewe yakoresheje acavuga ni sawa
mbere wese twagukontorora nca ndaba abandi batavutse mbere ko muciye mwese agacerere none tuyahebe gatwara yabahaye mbwira tuyahebe ajya amahera mwarose mugiye gukora imigambi ntimuyikore erega mwarayarose ntayo mwakoze nasabye liste mwarayinzaniye ga ministre murayimpa berube mwarayikoze mugabo maze nk'umwaka urenga ndayisa kubera mwabonye mva hasi nzoza naza ndavyikorera nta kundi amabanki kugira amenye sokre zayo sinapfuye hasi sivyo gabusiko kugira amenye sokre z'amabanki commercial narigiriye ukuri kwabo ubu nace ndakumenya ndabona ingorane bafitane na berube ubu turiko turazitorera umuti kuko sokre ubu nta sokre ikihari banki commercial ubu nta sokre ntimuze mubeshe ubaho muncamwo ndahazi ko ntarahashika ndazi ko mukiriko murancamwo mugabo nanje nzoteba nshike ukuri mubona amaze gutora kwisha buke umva hariho abarose financement ntaco bakoze hariho abarose amadevize ngo bagiye kwemporota ibintu bituma bashobora guproduiza ntibazanye aho mvuze ngo mpariste yabo kugira ngo abazi yo bayajanye harimo umujama wanje ndayitangiye liste muzoyizana ku nguvu ku nkoni obere aca ampariste ati aba barazanye aba ntibarazana nkaho je sinzobaha igihano kiri nzobabwira ntizana mutama zana none kufise zana zana numva nk'utwo none ico ni igihano vre kuko kwishura navyo birimwo kugira igicumuro kikuveko harimo kwishura ideni urumva nk'iryo leta ntishobora kuriheba nk'umuntu leta yahaye avance ku kintu akaba atarakizana ivyo leta ntishobora kubiheba ivyo byose turiko turabikontorora none turinda kubikontorora kandi mubizi nkayo haba wundi mwatsa kunyandikira muri message bambwira muti kijya reka tuciregerere twebwe nkobo safe say bagacavuga ati reka tucicareko kameme nitwebwe turaruhisha inzego none ntibiyizi amabanki commercial ntazoyahaye ivyo ni ibintu twirikwa turameneye ku mutwe ukwezi kose mugakora bwa buryaya twogerageza gute ntibimenyekane murumva ko byaciye mu nzira nyinshi bashaho wewe unyegeje udarazana gushyira igihugu ku murongo ntivyoroshe igihugu cazingamye imyaka irarenga 100 koko urabona Burundi butanguye societe burundeze kuba reconstitué bitanguye 2005 ko amasezerano yarusha niwe yaje kuvyorosha dutangura 2005 fata 1896 2005 mwe 1896 murabi imyaka Uburundi bwazingamye kugira ngo bwogorore inka ijambo kogorora ryavuye mu barozi b'inka naje kubera ndi umworozi naje ndamenya amatero mamwamwe hajya bavamwe inka kogorora ntiziba zivuye muki wewe ba mu mugambo umenga mwagiye kugisha inka ziranyarirwa muki imvura itasuye rero zigatanga korongo twatsi ziraziriko zirogorora none Uburundi rero ibazo rero imyaka buzomara kugira ngo bwogorore bwazingamye ico gihe reka tuza turatahura ibintu bimwe tuza turabitahura ni kuvuga iyo myaka nico gituma rutegerezwa gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo Burundi bukire n'ingoga ahantu babwira yuko twomenya ukuri ku Burundi twoshaka gusanga Burundi bugeze muri 2030 muga ntavyo tuzi no munsi none dusanze Burundi bugeze muri 2030 twaca tuba tutumutahe niwo dutanguje 2040 ica yitwa 2060 birashoboka twese mugabo tubanze tube determine duhinduke bice bigenda neza none rero je niyumvira yuko ibintu twabivuze ibyo mwavuze internet ico kibazo washaka turiko turondana ingene izozimbuka uno munsi irazimvye hariho abambere baduhaye fibre boutique turiko turiyumvikanira bahaye abandi baduhe fibre boutique zimbutse ico tukigejeje kure ndibaza ntaronka bamwe bindyarya bazara barabinigira mu meshi ndazi ko ubutuzoronka fibre boutique ije direct
izoca izimbuka kuri emwe kumanuka ngira ngo nko ku bice 90% birenga. Ico ni kimwe. Ikindi naco murabona tugira tuje nyene mu bintu elektroniki, telefone urashaka kuri mu mwonga aho fibre optique idashika. Turiko turondera iyindi societe ikoresha satellite kugira naho uzoba uri mu mwonga. Mugabo hajya twapfuye kubonana abantu bayigwanije ndababwire. We uzana umuti naje ariho nahora ntungira. Ijya SpaceX nagiye mbona abantu bayigwanya ngo nongo no kwica fibre optique genda zishaka zose kugira ngo fibre optique idashika satellite nayo ihashike. Bizabitoye umuti. Ico ndiko ndagikora. Ye gikuru no kumenya kandi rero ntuzi gitwengeje. Abantu bose bavuze bati none uburundi bwabundi bwari butunze uko fibre optique ishika hariya mu makomine ntego ngo muratunze ngo mukishima buke. Kandi atayo dushaka dudashaka ya transparence. Hajya fibre optique yaradukwegeye. Muga ntitugisubira inyuma hajya twaramaze kugenda abagabo. Abajeje affaires étrangères bamuza muramfasha bajya abantu kugira ngo tunyarutse ujya mugambi n'ingoga. Amatara ariko araza kandi n'amatara buryo tubishaka mwebwe abagwizatunga. None jetra ntariko aragira ntuze kirasa. None mwese abagwizatunga hamwoshaka mu Burundi dufise amashite atagira ukwangana ni meshi. Turagira ama micro barrage muraza murabe ntuze micro barrage iri ahantu munyamyotsi kuri kanika. Cenda karavye mbona arakantu nk'abagwizatunga ngaha mu Burundi nka batatu bagiye hamwe najya amajipe witmwe yagurisha ntiyoca avamo barrage ikazocigura igacigura yandi majipe. Ega mwebwe muronona amahera. Noneho ufata amahera ukaja kugura inzu muri Canada. Ukaja kugura inzu mu Bubiligi. Mugabo ratwegeje abarundi kwe. Urazi kugura inzu ahantu utazoronka na visa yo kujayo. Biravara maji. Kubera iki nibihera mutoye uko nyene ntacu buhomvye. Muga kubera kwanka igihugu bagabo dukunda igihugu vraiment. Ijya ni sinye yo kwanka igihugu. Oyumvira kugura inzu ahantu utazoronka visa yo kujayo. None ntabaziguza bamaze gusaba amaviza nk'inshuro zirga 10 babura. Bakabura kandi bafise amazu. Kijyanye cyo kwereka kwanka igihugu icarico. No munsi nibaza ko barogereta. Baricuza. Dukunda igihugu. Baraje hydroelectric ajya moja kurondera aba partenaire. Mukabarondera mwosanga izi nzuzi zacu zose ari utubaraje wamuyaga nkuba wobushitse. Je ndavye nkaho kabaraje abazoshaka barazoja gukaraba ni kari kure yiwacu ni ku birometero nka 4 kuva muhiri wacu. Kandi kara produce utari mukega. Iyo tuba dufise ishaka biba vyaraheze kirasa zo produce akombe. Arobera ari ngaha. 16. Nimwe kaja kuzi ko kirasa gusa ndani. 16 megawatt. Ukuravye amashita ari mu Burundi. Fatiri RNST mparanda haraba. Hoba amabaraje nka 3. Gushika hejuru mu mugamba. Turafise inzuzi dufise amashite. None kubera ikiturira ngo njyana kubera twamenyereye gusaba. Twihe natwe. Bajya partenaire mwabwiye muti ngo twiyubakire baraje. Ashaza ariruka kuko ntigihomba. Ega ni projet dahomba. Tuwake amabaraje twebwe nyene n'abarundi. Kubera iki tuzokwama dusaba. Ahandi hoho byo bana urudubi. Iyi nama ya obere size nayo ndayitegetse mbere mwasavye ya Ministère du Commerce obere CFCIB mutegereza kwama muhura. Namwe yebwe ndabahaye ku kwezi evaluation. Bumwumviriza amadore yase yabo hanyuma namwe mubabwire aho bari kubaronona mukavuga muti nkanaka murabona aratwonone bakamuvumira hamwe. Rega niko bikosora mu muryango abantu bari kosora iyo bagira amanama. Kandi rero muzaza murampa icegeranyo cy'inaho mwagize. Kuko nk'ahantu mwoca mwigira mukiryamira mbere nababwiye ngo mugire digitalisation mu mari imyaka ingahe muhejeje inama muze muce murungika muri cabinet civil icegeranyo menye ivyo mwize menye ibibazo bavuze. Na Ministère wa Commerce nawe zohora umpicegeranyo cedavyibuka sinari nabivuze. Muca mumpa uko kwezi utazanye ncamenya ko atanama yabaye. Niho nzoza ndabimenye. Ega nta kigo kihari. None Commissaire General wa Obera atahari nta wundi ahari yo yigirisha. Nibisanzwe. Erega inama no guhana ivyiyumvira. Samategeko bamugiye gutanga.
mugiye guhanahana ivyiyumviro mugashika ku kintu ico kintu rero nico leta ikija gukorerako naho boba ari komiseri umwe ahari arashaka kuyigirisha n'ivyiyumviro muhana ni ibintu bisanzwe ijya platform yo yurumva ni itegeko platform itegereza kubaho kabisa tuze turamenya byose ingene bigenda nitwagira digitalization burya inama tuzohora tuzikora ku munsi hoho digitalization none kugize rero ucumuhamagara ati ewe ibi byagenze gute none yo sina dukorije gaca bigenda neza rero ikintu ca mbere mu guheraheza nabasaba dusenge cyane kugira ngo idayimoni yanka iterambere ry'u Burundi isohoke byo mu mitima y'abarundi kuko je ndabiravye ari dayimoni wekene warasenze iyo dayimoni ntayo urabona mu masengesho yawe je ndabwire umunsi umwe harateye igihe je numva umenga hariho ikintu cyafashe igihugu kitagenda ndabukebuke ndakirondera ndabura ndavuga nkarondera kugira ngo nziture nkabura haziritse biranka sinzi umutima mwera ndacambwira ati ubunyene tunganyane vene mu muryango mwisonzeshe ukuri muraza kugutora mu minsi 3 gusa twari duhejeje kubona ukuri kandi aho naciye mara ko ari Imana yo nyene yambwiye iti wewe niwemera kwisonzesha ugasenga ndakwereka ikintu none rero ndababwire abarundi twese dusenge cyane twirukane idayimoni ibuze iterambere ry'u Burundi kuko yabonetse akantu kose ko tuma dutera imbere hacazi izindi nguvu ntazi zica zibuza iyo project ipanye nigahagarara mwobo nimubona ko turiko turiruka ngo nikere dutangure exploitation yayo umuyaga nko barusumwa force ntiwaje hajya muzoza mubona izindi nguvu zivuze ziti stop ntaho muja dudasenze rero ntibikunda baodasi bagize initiative ngo bagire izine ikora ibicuma iyo dayimoni yarakoze ku buryo basaga ivyo bapanze baca badugiriza ko amahera ubwo nyene je navuze nti ajya amahera ni dayimoni yazanye sinzi ko muratora handi mwogurira hari dayimoni ipfa kubona ugira intambwe iki kwega tudasenze rero dayimoni iragoye kuzogira tuvemwo rero so gusenga gusa hariho amadayimoni akomeye bisaba ko senga ukongera kwisonzesha mwaravyumvise nayeza ariko abibwira abigishwa biwe abavuze ati rero mugahari ivyatunaniye hariho amadayimoni yatunaniye kwirukana ngo ajya arakomeye ngo bisaba gusenga no kwisonzesha natwe iyi dayimoni yanka iterambere ry'u Burundi ni dayimoni mbi iragutera ubunebwe ukaguma wicaye ukabura icyo ukora ukabikiyingiyingi ntabyo murabona je ndabivuga nti je ndazi yuko nk'umunsi nofata saa moya nkajya ku ntango nkagira barriere ngaca mfata aba fonctionnaire bajya nyene bakomeye nkabajana kuri stade ngaca ngira icemerezo wewe ugiye he ngo ngiye ku kazi ugiye gukora iki ngiye ku kazi akagwa kugira ngiye ku kazi ugiye gukora iki ngiye ku kazi ndabizi ko ari bake kiretse mwarimu na muganga bajya bakora mu biro bagenza umutwe gutya ntavuga ngo uno munsi nza guhera kuri iki ngo Imana yompa yemwe nkamidiki nkaba ndagihejeje kugira nce nkora iki naco ndazi ko abavyumvira ari bake ijya ni dayimoni yo naganda babwira ni dayimoni ikubuza kwiyumvira ugira nk'ubugira kantu allo mbewe nturava mu biro wagira wiyumvire rega turi twahashitse ku ikontwari turi kuri sakaranikata nacerewe ubwo nyene ugacuzinga ibitabo ugacugenda kuri sakaranikata ugacuva yo minwi ugacuja kuryama mwumvise ushikuhenuka minwi ushikuhenuka mu gatondo kuzovyuka umugore ngo mbe uno munsi ruja kukazi wambona ari sangapi rega hageze saa 2 aranyica kandi umengo uno munsi twari dufise inama umushikiranganje aranyica ndagowe agacavyuka koga agira arashitse no ku kazi ubundi agaca telefone sha muhungu twikure ko indarane mugabo mugaca muhurira kuri restaurant ubwo nyene saa 4 niho warushitse ku kazi ngo mugira mwikure ko indarane mugaca mwigumirayo mugabo je madamu se hari ngiye gutora umwana ku ishuri aho turi saa 5:30 ugaca ugenda n'uburuhe bwa zandarane uca uryama uvyuka saa 10 hageze gusubira kuri kontwari shango kuri sakaranikata tumaze igihe hariyo tuja duhindure tugende kuri Vane Beach
aho nahari heneke ntuzeye champagne zimwe zizimvye neza cyane tuja kuri Van Beach hanyuma mwava kuri Van Beach ejo naho tugende kuri Eden kwa Mayondo hitwa ngo Eden hajya mubona ntaza ngo nahonze hajya muri kwirigara naje bandiko ndaba none mbwira tumeze uko igihugu cyotera imbere gute tuvugana ukuri wewe wa mufonctionnaire wishinga ujya mukomeresa wewe business yiwe ashaka kwikorera ku telefone ega business zikomeye cyane zibera ku matelefone wewe ariko ama transaction ariko araba we nawe fonctionnaire aho wogiye gupanga ibintu bigende neza ugacuja kumwishinga mukirirwa mwicaranya kibabaje iyo kuwe erega ikirato campengamiyeko tije narinze yuko burya hari iki gihugu cyahombye ko cyakubuze burya ni byiza ko wowe umufonctionnaire gushikaho utakiri muri ico kibanza baca bavuga bati yo ngo naka kiraha ngo byari bimeze uko ngo naka kiraha mugabo hari abahaba nabo bakitwa ibirara gacava ngo sitwe tuzobona aratuvuye ko urazi ngo discipline yiwe dofere abakozi banje ngira ngo baramenye ingene bandejwa baridogaga basha ngo ntawe uzokurikira ritime yiwe bikunde umuntu afise akadosiye kamwe naje afise dosiye igihumbi akavuga ko ritime yiwe aja toyikurikira vre ubu imyidogo sindayumva ngira ngo ubwanwa bwarapfutse umunwa hari ruwo bubezwe ubwanwa bwarapfutse umunwa ariko duhinduke vraiment iyo daimoni y'ubunebwe tuyirukane iyo daimoni ituma dushaka kwiba ivy'igihugu tuyirukane iyo daimoni ituma tujya ibiturire tuyirukane je ndabwije ukuri uburundi buzokira kuko nta mana ishobora kwemera guheba uburundi ntishobora mugabo rero temeye kwirukana izo daimoni imana izotugirira akantu none rero narinda baruhishije nta kundi mugabo ndabemereye sefu seibe muri icara mwige ivyo bintu twumva ingere twogera ayo mabi yose twakoze muri iyo minsi yahera hanyuma turabiko hoboneka agahembwe mu gihugu erega igihugu muze murabe igihugu gipfunga abantu benshi bibisuma citwa igihugu c'ibisuma baja mu gasho bakaraba ivyaha byinshi bikorwa basaze benshi arabarya ibiturire gica citwa igihugu c'abarya ibiturire basaze hapfunzwe abafrodere benshi gica citwa igihugu c'abafrodere none mwumva binezereye yuko twoza turiyafisha mwe nta muntu w'umugenzi wawe nkuba cumi ubabara ukumva kugizisha vuti yo ariko vraiment aradukwege muri abagenzi vraiment hari umuntu yigeze gufungwa yitwaza ngo n'umugenzi yakoze amafuti kandi abantu baramutabariza hanyuma yari umushoferi yakoze amagafe baca barantelefona baca mu telefone ibi niwe babikoze atego nturazi je yabari jewe nari umucamanza je nta kindi gihano nagucira yuko mu gitondo kubitwa inkoni 200 ku saa 6:20 ku mugoroba 200 hanyuma bagaca gufunga indwi 2 akaba ari hucutaha none watomboye ko atari jewe sha urazi ko umuntu yarakwize ngo umutabara ugacumubwira iyo umugenzi wawe cyangwa inshuti yawe icumuye ukwiye kubabara ukumva yuko babaye agukwegeye natwe umurundi nkuba abarundi abafrodere tukumva ko tubabaye abarundi abagiye biturire tukumva ko tubabaye twese kugira ngo duhanurane none umenga umuntu yivye agacaza kugusororera ni imvyeyi ubwira turasubira kwibahandisha turonye umva je narakijijwe kabisa kandi je kweri ntongeshejwe n'ibintu mpawe n'uwundi urazi ingene acaza arantwenga ngo hajya ngo ni ya diri ngo twariye intuzeye baraje kajeke ngo hajya twarayiriye ngo hanyuma ngo twaragabuye ngo ujya yaciye ngo agura rujya ruzubona ntibiryoshe vraiment ntibiryoshe umuntu byiza yorya ivyo ariko ushaka gutunga azaduga umukike je nabonye umuntu arima hegitare 10 amaze kugura impangu
zibiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ku hegitari 10 gusa rimwe none hari itunga rirutijya ko iki mudashaka gutunga onetema nkuko erega urimye hegitari y'ibiraya n'imiburi buri havamwe itoni 15 none itoni 15 zishoye nangahe none wumva uri mi hegitari 10 nangahe ntimuzi itunga riri kweri itunga riruzuye mugabo mukaryanga abazoshaka ko ndabereka itunga riri muze muraza ndabereka chaîne de valeur irazana itunga cyane gose abagiye muri chaîne de valeur nta numwe ndabona ahomvye genda muri paroisse Mutoyi muzobona ico chaîne de valeur genda muri Elaga hari Nyanza rake muzobona ico chaîne de valeur ahandi na ntuzeye Lovimax nawe nyene yarinjiye muri chaîne de valeur nta bantu bagira chaîne de valeur barahomba nta nabamwe niho hari amahera niho hari inyungu nini washaka inyungu nini mugare cyantwengeje ujya na obere ntimuramenya kuri hishikori kwe none ipere no kuvuga iki ipere no kuvuga iki sempo siri hoven none bujya turari hikori siri hoven kwe turaririha haje bapangishije amazu bariho amakori nkuko bitegereza ni bangahe nta empofosi abantu ntibazi icyo ari cyo uba ugiye kumurihisha empofosi umenga n'amahera ugiye kumwiba ntagende ku gatumbi wabo yubakeye yarubatse kwa sekuru hajya baramutoza empofosi reka hajya baguhaye habene igihugu mu Burundi bwose kandi nk'ibyo abantu ntabyo bazi reka no kuza turigishanya twese nk'ibyo usanga batabizi sigurira ingene jewe inzu yaje ibereye hariya kwa sogokuru kwa Gegeteza nta uraza kundisha empofosi mugayo no mu gisagara baca badisha none saha abarundi bose hariya naho ni kwa Gegeteza ikabica bigenda tuza turamenya rero ingene igihugu twagiteza imbere biciye mu makori kandi twese rukatanga tuzi ko amakori twiterereye twebwe nyene kuko iyo turiko turavuga ngo yarungikiye ngo yashize mu kigega ca leta ngo azoribwa n'abaneva n'abashingiro ngo urumva ni mu kigega ca bashantare mu kigega cyo kwa Maritino utanze ikori uba wihaye kuko ajya amahera niyo yubaka rirya shure niyo agura zijya ntebe niyo agura ibitabo niyo yubaka ibitaro niyo yubaka amabarabara ivyo byose muri ko muravuga najya amahera yikora bikora ntagere uzosubira kuvuga ngo ikori ngo mpaye ikigega ca leta n'ikigega ciwawe ni kigega rusangi dusenyera ku mugozi umwe twese dushira mu kigega rusangi hama ico kigega kikagaruka kigaca gikorera igihugu ivyo tubitegera uko twese abarundi nta numwe buhaye ntuzuvuge ngo uhaye neva ntuzuvuge ngo uhaye shingiro ntuzuvuge ngo uhaye nde uhaye wewe nyene kuko ni kigega rusangi kizodufasha kubaka ibikorwa vy'iterambere muri iki gihugu cacu nyene none rero mwese Imana ibahezagire murakoze dusabe n'ukuri twongera amashimisho umuvyeyi wacu nyene cyubahiro umukuru w'igihugu